nongere kubona nshoboye kugiga ubuntu bwo kongera guhagarara imbere y'ibibondo byacu. Nenda bakumbuye nabaheruka ku Noeli ariko ntitwarose akanya kuza kubara ku Pasika. Mboneyeho kandi no kubifuriza isabukuru nziza. Bibondo, isabukuru nziza. Barezi Imana, isabukuru nziza. Ntaravuga n'ikitugenza, nagira ndabarungikane intasho ku muvyeyi wacu dukunda arongoye diocese ya Gitega. Muramuturamukiriza. Twagayo tubashimire ingene mwatwakiranye igishika, ingene mwatwakiriye nk'abasangwa. Natwe rero reka tubatekurire igiseke twabazaniye. Ishirahamwe umugira neza nk'uko izina ryayo muryumva, bisanzwe rifise n'abandi bagira neza bagenzi barikunda. Naco gituma nagomba nce ndabereka n'umushitsi twagendanye, ndaza kumuha ijambo aca baramutsa. Rero no musi uri hejuru twariyumviriye, reka rero tuje kuraba barya abana, turabe ingene bamerewe, tubagemurire. Dushima Imana rero ko dusanze ari abana beza kandi batagase. Nayo ntumbero twabazaniye agaseke kagizwe n'impuzu 210 z'abo bana. Turazi ko kwambika abana bato bato si igikorwa coroshe, tutibagiye rero no kubagaburira. Aho twaci tubazanira n'amakarto 20 y'amata. Ayo mata n'abana bakuze ndetse n'abato bato bashaka kuyanywa. Kaca tuzana n'ibiro 300 by'umuceri. Umwanya tuza kubashikiriza ibiro 250 by'ibiharage, amasashe 3 manini ariko samasashe mato mato, n'imifuko 3 y'isukari y'ibiro 50, hamwe n'amakarto 5 y'ibisuguti kugira abana tubagirire anniversaire beko bagira udusuguti. Aho rero twobidondagura ntitwobiheza. Harimo n'amaji y'abana, harimo amakarto y'amata bamwe batashobora konka, batagifise abavyeyi bashobora konka. Rero n'amakarto 10 y'amata yitwa Francais, n'amapaki 10 kandi y'amapampers y'abana, n'amakarto 30 agizwe n'amasabuni yo kumesa. Tugenza rero n'umutima w'urukundo. Ibi byose tudondaguye atanga urukundo ruhari ntaco vyomara. Mwavuze ko abana byo byiza ko barererwa mu miryango. Ibyo twese turabishigikiye. Ntibyumvikana nk'umwana yabuze mama we ariko aribaruka hagasigara se wiwe. Se wiwe ugacumengo yarose aho yikurira ku mutwaro. Duhamagarira abavyeyi bose kurera abana natoba na se wiwe n'igisanira mu muryango kikarera abo bana kugira ngo namwe babaremurore umutwaro. N'abana niho baca biyumva ko bafise iyo bakuriye. Reka mbonereho no guhanura abo bakobwa bavyarira ngaha. Nama nabibwiye urundi rwaruka, ingeso mbi oya, kugwa kazoza keza kanyu. Ico mushaka kuzoba kiri mu minwe yanyu. Nimutakazira ayo mahigwe mwarose ngo muronka aho murerera
mureregwa hama ngo muce mushaka kuza kuharerera abandi. Hariho igihe bano bavyeyi bazoshavura umunsi umwe usange barabirukanye. Murazi ko na Yezu vyarashika agashavura kandi yari umwana w'Imana. Abana b'abantu sibo batoshavura. Umunsi babirukanye ntimuzovuge muti baduhindutse, bizoba vyabavuyeko. Gira indero kugira abatoyi banyu baronke akarorero keza. Ntimuce ngaho mwigira ivyo mwigombeye ngo nta bavyeyi mufise babaraba. Abavyeyi ni abanyene. Umuvyeyi na Bibiliya biratanga uburenganzira bwo kugukubita inkoni wagize amakosa. Gendera rero ubuntu, mureke kutumaramaza, mureke kumaramaza n'abo bavyeyi. Nongeye kubashimira cyane ukuntu mwama mukorera igihugu kandi turabateye intege. Tabateye intege, uwo n'umuhamagaro atari umuntu wari wese yokora.